Muriko murabona ngaha harimwo abantu, abo bantu rero barimwo ntibari na bake. Hari ibintu rero biba umuntu agasigara avuga ati none mana yanje ibi ni biki. Abo bantu ntibari na bake vraiment, ntibari bake. Ikintu rero gitangaje basohotse ari bazima, basohotse ari bazima. Uribaza basohotse ari bazima, nta muntu numwe akomeretse, nta numwe apfuye, nta numwe avunitse. Nukuvuga yuko ntidutangaye ngo ni kubera ngo Imana yoba yabikoze bakava bakomeye aho ya. Hello bakunzi ba Vyuka TV, muraho mumeze neza? Amakuru yanyu, amakuru yo kwirirwa, turi ku masaha yo ku mugoroba. Uno mwanya ndiko ndavugira ko kuri Vyuka TV. Ego turi ku masaha yo ku mugoroba, abandi mwese ndabaramutse, mwiriwe gute? Muraho mumeze neza? Nkuko bimenyerewe twe turaho turashima Imana, tumeze neza. Ni mama Vyuka mu kiganiro cyo kuri Vyuka TV, mu kiganiro Vyuka News. Nkuko rero nababwiye, nzoza ndabazanira inkuru zitandukanye, ibiyago bitandukanye tuzoza turayaga mu kiganiro ca Vyuka News cacu. Wewe utarakora subscribe, banza ugire subscribe kugira ngo ibintu bigende neza gusumba. Turakeneye abantu badukurikirana ari benshi, dufashe gukora ama partage, mudufashe kugira ama j'aime, ama commentaire, ibintu birushirize kugenda neza. Okay, nkuko muvyumvise nubwo biruko turi n'umubabaro udasanzwe, twihweje ibintu biriko biraba ngaha iwacu mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bintu navyo si bindi, harabaye isanganya riteye ubwoba. Jewe kuva mbaho sinari bwabona isanganya nk'isanganya ihejeje kuba hano iwacu mu gihugu c'u Burundi. Iyo sanganya rero uburyo ibayemwo n'ubu je sindaronka ico ndabivuga ko, kuko ni sanganya ritangaje kandi ridatahuritse, niko no bivuga, ntiritahuritse kubona hashobora kuba isanganya nk'iribaye muri uyu mwanya ndiko ndavuga. Mava ndabibabwira ingene vyabaye, muraza kora amafoto, ndaza kuberekana amafoto y'ingene bimeze. Juste ngaha ku Musaga nyene, aha ku Musaga harabaye isanganya, ariko kandi ava iryo sanganya hari n'ayandi masanganya amaze imisi ahaba. Hari ayandi masanganya amaze imisi ahaba aha nyene ku Musaga ku kiraro. Ico kiraro rero kimaze imisi kiriko kirakora ibara, je niko no bivuga, kimaze imisi ko kirakora ibara. Haguma habera amasanganya, abagwayo, imuduga ngo yagenze ukungu kiragwayo, ngo banaka ngo bagonganye baca baragwayo. Nuvuga hariko haraba amasanganya ari ku rwego rwo hejuru. Uyu musi rero icatumye rero mvuga ni iyo bija hose nukuri aho vyakabereye, reka ndabivuge kuri Vyuka TV. Nabivuze kubera iki? Isanga ryo ribaye rihabaye ubunyene, nta n'abantu benshi, nta n'abantu daire bapfuye, no, nkuko hari hasanzwe hapfa abantu. Iyo uno musi yo nta n'abantu bapfuye, mugabo igitangaza c'ingene ata n'abantu bapfuye, nico gitumye mvuga ni no, ibi bintu reka tureke kuvyigumizamwo. Peut-être abari hafi badufashe, abashoboye gusenga badufashe gusenga, abashoboye kugira ico babikozeko bagira ico babikozeko. Nukuvuga yuko harabaye haje imodoka ikorera amaja mu kiko, bambe mu kumanuka iriko iramanukiza ica ikunge niyo nyene yatirigana ibiraguyeyo, kandi harimwo abantu. Urumva iyi modoka nyene muriko murabona ngaha harimwo abantu. Abo bantu rero barimwo ntibari na bake. Hari ibintu rero biba umuntu agasigara avuga ati none mana yanje ibi ni biki. Abo bantu ntibari na bake vraiment, ntibari bake. Ikintu rero gitangaje basohotse ari bazima, basohotse ari bazima. Uribaza basohotse ari bazima, nta muntu numwe akomeretse, nta numwe apfuye, nta numwe avunitse.
ni ukuvuga yuko ntidutangaye ngo ni kubera ngo Imana yoba yabikoze bakava bakomeye aho mugabo Imana ishimwe kuba basohotse ari amahoro mugabo bitangaje ingene haguyeyo aho hantu baguye deja kuba basohotse ari amahoro ni ibintu novuga yuko bitangaje. Hari hamaze iminsi abavayo bapfa abandi bagirane mugabo uno munsi jewe mvuge nti Imana ishimwe basohotse ari bazima. Basohotse ari bazima. Rero sinashaka ko tuguma tuvuga kuri ico kintu ku kijanye no gusohoka gusa no, ahubwo ngomba tugire partage tuyage canke tuyage nimba ufise umuntu ari kumusaga, nimba ufise umuntu wawe aba kumusaga, nimba ufise umuntu peut-être yoba akorerayo, dufashanye kuyaga kuri iki kintu. Kuva na kera narindi ama accident yamyaba mu mabarabara kuko accident nyene ni accident birabaho birashika yamyaba kandi ntitubihakanye twese turabimenyereye turabizi mugabo hariho ikintu turiko turatirako attention. Ico kintu caba ari giki iyo ahantu hama habereye amasanganya ico gihe abantu baragira ubwoba. Ico gihe abantu baragira ubwoba bakavuga ati habaye iki, kubera iki ahantu haguma habera amasanganya, kubera iki ibi bintu biguma bimeze uku. Muri ico gihe byaba bifise uko bimeze ntitwiyobagize ko uko biri kose hariho izindi mpwemu ku bantu tuvyizera kumwe, hari izindi mpwemu zikora mu isi y'umwijima zirabaho, impwemu zitaboneka zitagaragara zirabaho. Ni ukuvuga yuko ico gihe ahantu hama hariko haraba ibintu vy'amasanganya twe kuva kera tukiri bato tucaruka baca barungikayo abantu bakaja kuhasengera nk'abantu basenga babasenziye abashehe bakagenda gukora ibijanye n'imigenzo y'ingene basenga abande abakatolika abantu barakorana vraiment aho hantu bakaja kuhasengera. Washima rero ari ibintu vy'impwemu mbi cane aho hantu vyahafatiye wacu usanga haciye hakubita ikintu c'imyaka 5 aho hantu atasanganya risubiye kuhabera. Vyaca rero bigaragara ati burya ahantu rero burya ahantu hari hafise ikibazo, ahantu hari hafise ingorane, ahantu hari ibinibi abantu basenga baca batangura no kuvuga ibintu vyari bihari bakavuga ati ahantu bari bahakoreye ibi bahategeye ibinibi bahapangiye ibinibi. Tugende rero buke buke shike kuri ahantu kuri barabara kuri iki kiraro cyo kumusaga. Iki kiraro cyo kumusaga amasanganya ariko arakiberako ateye ubwoba kuko simvuze ko amasanganya atabaho harabaho umugabo hari n'ayandi abarengeje, hari ibibanza biteye amakenga. Ikindi si kuba hateye amakenga gusa, mu minsi heze bariko baravuga yuko hariho ico bahakoreye ngo bafashe agahanga k'umuntu ngo yapfuye, uwo muntu rero kandi ngo yari umuntu adakomeye mu mutwe w'umusazi yapfuye ngo bagashizeho mu nyuma ngo ako gahanga rero kaca kaguma rero ngo niko kaguma kariko karatuma haba amasanganya kubera yuko umuntu wese ahageze ngo acata ubwenge ngo akaba nk'umusazi mu nyuma isanganya rikaba. Sasa ivyo bintu umwana umengo twovyemeza undi mwanya umengo ntitwovyemeza mugabo 80% jewe no vyemeza. Kubera iki? Kubera amasanganya guma habera ateye ubwoba. Turangiza rero jewe ndangiza ico nashaka kubabwira nihaboneke abantu bashobora kuza bahafatira umwanya nkuko kera bahora babikora, bahasengere kuri irya kiraro ca Musaga, bahasengere bafate izamu abasenga abamizirima abakatolika abaki nukuvuga idini zose n'ukuri zikorane ahantu
amasanganya ahari agabanuke canke ahere burundu. Je nifuza yuko yohera burundu kuko hariko harakora ibara, mana yanje biteye n'ubwoba, hariko harakora ibara. Mufate izamu, abasenga muhasengere, muze nk'uko abantu kera mwabikora, musubire mubikore. Iki kiraro ca Musaga n'ukuri turakeneye kubona ihinduka. Amasanganya y'ahantu atugeza ahantu vraiment biteye ubwoba. Atugeza ahantu bihagarare. Abantu bamaze gupfira ngaha ntibagira uko bangana kuri ico kiraro. Abantu bamaze kugira amasanganya ngaha ntibagira uko bangana kuri ico kiraro. Mudufashe vraiment. Hama nimba hariho ikibazo c'iryo barabara naco, leta idufashe kugitorera inyishu kuko abantu bamaze kuhaburira ubuzima ntibagira uko bangana. Yego nukuri leta idufashe kuhatorera inyishu. Nico hanini nashaka ko tuvuganako, ibisigaye muroranirwe mu vyo murimwo. Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu, murondere muronka, hama mukomeze guhezagirwa, mugire umugoroba mwiza. Ciao ciao.